ariko nk'umuntu afise 2000 arakaza aragatangura amafaranga 2000 bibiri ko ari makeya araza agafata inusu y'indagara zumye agafata inusu y'utudagara tubisi agafata n'inusu y'imikeke mibisi akazi kaba gatanguye nukuri aho yo kunguka amahera mu beshaho atanguriye kuri amafaranga arashobora no kurangura isombe kwijana n'itana akashenda karigurisha amajana 2 ikiro. Okay, nazo nyene muraronka nyinshi yego wow na sosiso tutibageze byo bafungura nk'aka mwapfunze kindagara aka kindagara aka kaguwana amajana 350. Okay, 350 indagara nziza zero cyane tugiye tugatwara akaba n'imikeke igereranye ngiyi okay ishobora ku munzani kuja kari 3 urumva ari udandaza uyu ashobora kugenda akawudandaza n'amajana 5 ariko wewe yayitwaye ari 3 igihumbi n'amajana 2 numva deja ko harimo akanyungu kandi ashobora no kudandaza amajana 6. Neza mi nize ko meze neza reka ndabipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga bagenzi ndi mu gihugu ca Kenya i Nairobi neza na neza ariko bagenzi ahantu ndi murabona ngaho inyuma yanje hari ubwoko bw'amafi menshi atandukanye naribaje nti ndakeneye kuzoza ndatembera mu bihugu mu burere bwinshi ntembera ama communauté burundaise burya bagenzi nta muntu umwe atokwigisha noneho watembereye wewe yaba yabonye byinshi birenze ko muri byo wabonye ahandi ngende abarundi kazi badandariza i Nairobi bakadandaza ikirere wobeshera mu Rumonge umukeke w'ahantu reka tugane n'abano ba mama muze kuraba kandi kindi ndasaba cyane shimitse abarundi mwige kuba nk'abayahudi mu gushikirana uzi umurundi adandaza ikintu ugasanga uragikeneye ntukaje kugishorera uwundi wa mu rundi wanyahari agifise ico kintu ukeneye oyi reka twinjire hano tugane n'abano barundi kazi ikindi nambaye no munsi ibintu by'abamasayi ahantu nca abantu benshi bizigaza ko no mu masayi ariko kumbe mvuga ururimi go kwa ntare ahoro neza aho uraduza kajwi umeze neza amazina banyita Sibomana Jolie Murundi kazi mvuka mu ntara ya Rumonge. Aha izina n'iryo muntu Jolie. Okay, ngaga mwahaje ryari mwashitse ngaha muri Kenya ryari? Muri Kenya tuhamaze imyaka 14 ariko aka kazi kamaze imyaka 6. Wakuriye mu Rumonge aho hari umukeke indagara nyinshi. Ishembiro none cyo kwimura Rumonge kayizana muri Kenya naco cace kiza gute? Abanyarumonge burya turakerebutse cyane ariko sikwirarira ariko turakerebutse. Maze gushika muri Kenya ndarabonye ati ntabwo noyicara atakintu mfise ndiko ndakora. Tuca twishiramwe icyumviro cyo kugira nte cyukuntu twozana imikeke indagara umva twaravye bijya bicuruzwa abantu benshi batagira hano muri Kenya. Tuca tubona yuko indagara mbisi imikeke indagara zumye ko ari byo byo tworohera gucuruza. Ducuruza utuntu twiwacu hari ubuyi hari kafe ibintu byose biva hari iwacu birahari hano isombe sosiso Thomson byose birahari. Aha ni bitunguru vyera none mugabo none ibyo bitunguru ino ntibiriyo birahari mugabo byinshi hamwe hamwe tubikora iwacu. Okay, ifu y'ikivunde y'ivyema byose birahari ariko kuva shikino nasanze ino bakunda ubugari bw'ibigori. Iyo mu gufise iyo fu y'imyumbati abantu barabigora abiwacu barabugora hariho abanyamurenge abakongomani originali na twebwe twirira ubw'ikivunde nta banyarwanda ngaha cyane bahari barahari. Aha izi sombe nazo nyene zive Burundi kirango oya sombe tuzikora hano nyene ariko nasanze ngahanye izi ndagara kumure ngira ngo zirashobora kuba zitandukanye n'izahandi. Aka kamoto kazo abantu bino baragakunda cyane n'uziriye
nasubira kurya ikindi kintu baza basaba ngo tunataka ile omena kubwa. Bazita omena. Okay. Bazita ngo ni omena kuko hariho turiya tudagara twe twitwa ngo ni Mwanza nizo bita hano omena. Rero izi ndagara ziwacu baca bazita ngo ni omena kubwa. Okay. Hama ibiciro gute barabishobora? Ibiciro barabishobora. Kuba mwazikuye hariya zigashika ino ndizishika uzazimvye. Oya si cyane nibisanzwe. Nibisanzwe. Muvuze ko nk'ubu ari abarundi, abanyamurenge, abanyarwanda, abakongomani, abanyakenyere bo ngahana. N'abanyakenya barazijya kandi uwuziriye rimwe nasubira kwipfuza kujya izo omena ziwabo. N'ibikeke basigaye bayizi. Ngishika ngaha wanyakiriye yarazizanye numva kanovera nti aha kantu kumengo naki wacu gashe. Hama niyambye ko hari umurundi kazi azidandaza. Ubu ngambo numengo muri bangahe mwese nasanze muvuga ururimi rumwe. Mwese muva hamwe mishira hamwe mwagize. Twese tuva hamwe uyu n'umwana wa mukuru wanje n'uriya n'umwana wa mukuru wanje twese tuva muri Rumonge. Okay. Aha. Akabijya rero. Nakaye ka motivation chaka motivation kutuma umuntu ava mu yindi quartier hariya aje kuzirondera ngaha. Akubenga karagoye. Ariko none ubwira ziri hose none? Ntabwo ziri hose nico nagomba kuvuga. Baraza kubera hose baracuruza imikeke yumye indagara zumye ariko nta mikeke mibisi bafise n'indagara mbisi. Kenshi ziboneka hano gusa. Okay. N'abazicuruza baba bazikuye ngaha. Baba baranguye ngaha mu bisanzwe rituka turaranguza. Ni hose. Nk'ubu mbonye umuntu atwaye ngaho tunuze tungahe donc bene utumwaye panzi ngaha. Agiye kudandaza. Agiye kuzidandaza. None mupakirayo indagara zingana gute mu bamwe babishize ku munzane cyane twapimye ku munzane hariho inusu hariho n'irobo. Okay. Urumva umuntu ashatse kilo acatwara turiya tubiri canka ashatse kuri turiya twirobo acatwara tuni. Akaba gikwikira. Ahubwo rero ko mwavyoroheje. Ino hariho abarundi batari bake twaganira bambira ngo nta kazi bafise. None ko wumva izi zifungwa cyane. Ahubwo zikaba zitari n'ahantu henshi. Kundi ruhande byo cyo n'akazi ahubwo no kubandi baze kurangura ngaha. Benshi nibaze cyane turabishaka kandi hariho n'ababikora. Abantu bakorera mu isoko bitagikomba na isiri bazifata hano bakagenda bakazidandaza batarabimenya rero karibu cyane turabaye kazi. Ariko makaritie haba abarundi benshi. Abantu baba mu makaritie usanga hari abarundi benshi abanyarwanda abakongomani baze baraza kurangura abashire kugira ngo nabo baronke ibyo bafungura by'iwabo biryoshe. Nukuri. Ariko muga hari abaca umutahe uba ikintu giza gutuma bibananira kubikora. Murafise ukuntu mworohe mushaka kumworohereza nk'umudandaza mushasha. Turatanga ku biciro bitandukanye hari igiciro cy'abajya n'igiciro cy'abashaka kuza kudandaza. Uyu nk'ubu ari umuntu avuga ati je ndabona noronka abakiriye muga ikibazo singira umutahe wo kurangura. Ibyo twarabikora kare ariko abantu bagiye baduhinduka. Bace babahemukira. Baraduhemukiye cyane. Hariho umurundi yagiye adutwaye 15,000 by'amashiringi hari uwundi yagiye atwaye 5,000. Twarabikora kukwizera abarundi biwacu ariko bagiye baduhindura. Turabiheba urumva rero adafise hatangurira biba bigoye. Okay. Ariko nk'umuntu afise 2000 arakaza aragatangura. Amafaranga 2,000. Bibiri ko ari makeya. Araza agafata inusu y'indagara zumye agafata inusu y'utudagara tubisi agafata n'inusu y'imikeke mibisi. Akazi kaba gatanguye. Nukuri. Aho yo kunguka amahera mubeshaho atanguriye kuri amafaranga. Arashobora no kurangura isombe ku 105 nakashenda karigurisha 200 ikiro. Okay. Nazo nyene muraronka nyinshi. Yego. Wow. Na sosiso tutibagiye sosiso ziwacu zirahari. Nyinshi. Aha. Sosiso ngizi. Okay.
bagenzi ku bantu muhora muvuga rero ngo ubuzi bwarabuze cyangwa ngo projet zarabuze bibaze ko wifitiye agatahe ibyo murabyumvise turabarangiye idiri aha ku biciro none ga mama muvuze ku bantu baza kugura ibyo bafungura nk'aka mwapfunze kindagara nk'aka kindagara nk'aka guwana 350. Okay. Tuwasa 50. Indagara nziza zero cyane. Tugiye tugatwara. Akaba n'imikeke igereranye. Ngiyi. Okay. Ishobora ku munzani kuja kari 3. Urumva ari udandaza uyu ashobora kugenda akawudandaza n'500. Ariko wewe yayitwaye ari 3. 1200. Numva deja ko harimo akanyungu. Kandi ashobora no kudandaza 600. Cyangwa 700 kuko turabizi abayikura ngaha abayibagurira ko bahamenye hano baca baza gukomplainga ngo nagutse imboga kwa naka ngo zizimye ngo bwarazihari ati nawe aba yaranguye ntashobora kudandaza ibiciro twe tudandariza ko kandi twe tubaranguza. Akandi kantu ngira ngo ugenda mutubwiye ari mu Burundi hashobora kuba hari ibindi bintu byinshi bikenewe donc bihari ngaho mubona ko byokenewe ariko kumbure mutafise ndazi turafise aho ndi nasabira hanini isoko abandi bantu bari Burundi bafise isoko bafise ibintu botanga ngaha bakaronka isoko n'ibiki ngaha bakeneye musanga mutaronka cyane kenshi turashaka kanovera ifu y'ikivunde hariho ifu y'ubuyi buharawe cyane mu Burundi turakunda kububura mu kubu turabufise ariko nubwo tubufise ntabwo ari byinshi uraheze dusigaranye ipake buva mu Burundi butekeye ukenyene. Okay. Aha. Bivuze ko nundi muntu donc iyo hariho nk'abantu nabonye bakora ubuyi butandukanye nabo nyene mubaha isoko ndabizi. Yego. Hari icyo bita tayari kirungo nacyo nyine kirahari. Hari icyo bita mchuzi mix nayo nyine irahari. Hari nuko ibirungo bihari ni byinshi. Hari mchuzi mix w'inka, hari mchuzi mix w'inyama y'inkoko. Okay. Hari tayari birahari magi biharage biryoshe. Agatayari mu biharage kaba karyoshe cyane. Gatuma ibiharage bisa neza bitaryoha bitagira akanovera ugasanga bisura nziza. Ni mimi gombye tena. Kunuze gato ndakubaze ino nasanze ibiharage benshi bagura ibihiye. Ntoje kuzitekera. Uragura ibihiye ariko ntabwo biba birunze. Urabigura hamukacija kubirungira abanyine. Aho hano nibe byatekewe n'ama restaurant abiteka bagana. Ntabwo ari ama restaurant. Ni kubibanda dufate nka hajye umuntu ashobora gushinga ahantu ashobora kudandariza itomate ibitunguru bakadandaza irengarenga ugateka n'ibiharage byose bakaza bakagurira bakagushorera ni nkuko natwe twovuga teka tuze turateka ibiharage umuntu aje gusuma nk'indagara ashaka ibiharage ashagenda bitwaye. Ibyo none nk'uwo murimo abagabo barawukora abahungu barawukora nk'abene gihugu bo ngaha barabikora kuko bona akazi bagaya kazi kose baragakora ku bantu je nibaze ko ku rundi ruhande muri Kenya ngira ntanone atawo bura akazi ku rundi ruhande none ko ngaha mbona mufise aho mugirira intuzeye umengo na ahantu ho guteka hari abantu baza gusuma bashaka yuko tubakarangira twari ikaranze batwara izikaranze badashima kuzitwara ari mbisi tuca tubakarangira nimba n'umukeke mubisi nimba n'indagara mbisi tuca tubakarangira bakazicana zikaranze ariho kuzikaranga urongera ko 50 kuko natwe tuba twaguze amavuta tugakoresha na gazi. Yego. Wow. Hariho n'abantu muri Burundi mwigireho murumva ko service batanga iyikwiye itagabanije ibaze kubiguha biteze akandi Burundi murakwiye ukarahura mu mukajana nibihe
ino nabonye business zikorwa mu buryo nyine ubona ko buri develop buteye imbere mama reka ngene mbajije ushobora gukenera ikintu ntari hafi ikintu cyitwa delivery livrezo twe mu gifaransa tuvuga ni livrezo kubijanira umuntu runaka atari hafi ico kintu muragikora turagikora delivery turayikora ariko si twe turiha ni wewe wirihira imuziga ruko gushikiye ni uca wirihira umugabo kameme mukabimukorera yego turabikora cyane kabisa nabonye ino abantu bose baramenyereye internet yego umuharo kenshi ni gusa ukiyakiza yego wow kigushikira n'imbere y'umuryango ba ntabwo nk'uko umuntu abijanye yovyiba oya yaba umurundi turamukoresha yaba umunyakenya turamukoresha ntabwo badufise nukuri yego kubera baba bari muri systeme ntashobora kwiba ikintu iyo yivye ikintu baca bamufata okay nico gituma atabwo batubifitiye na mama wogenda uvuzemwo number ko contact za donc abantu uko ushaka ururimi rwose ushaka sawa ni ubusandwi 46 35 91 52 mu cyongereza 07 46 35 91 52 okay iyo niyo numero yanje nukuri okay asante sana murakoze ariko kandi barundi kazi namwe mwese mu rurimi rw'ikirundi ndabahamagariye gutembera hano kugira ngo abarangure murangure abafungura kiwanyu mugafungure gusa hano hantu tugiye tutavuza hari ni hehe turi muri Nyamavira Nema House canke ushitse Nyamavira ku kabare won telefona nkaza kugutora abavuye mu muji mwoyurukira hehe ku musigiti nawe tokazi birarabana abavuye mu bice bya Kasarani mwoyurukira ku kabare Nyamavira twobafata nukuri ahariho hose aho mvuze muhashitse na guhera Sujamol kuza ku musigiti na Otogazi kuza mpaka Nyamavira ku kabare twabafata nukuri yego nuko bagenzi service y'ahantu rero ni nziza cyane nani bigo bidandazo n'abantu beza cyane baguha akantu wiguriye bariko baratwenga ibintu bimeze neza cyane nuko ntimuzovuge ngo ntacyo tutabakoreye no ahubwo nimba uri umurundi cyangwa umurundi kazi ni giki uri kurakora ino muri Kenya utubwira umwanya tukiri ngaha tugashika aho muri tukaratira abarundi tukabihamagarira abantu n'ibindi byinshi turi ngaha ku bwanyu naho utaha bye bye